ubutunzi bw'umuntu ntibiza giturumbuka. Hari ibimenyetso ubibonye ku muntu kanaka byerekana ko azotera imbere mu minsi y'akazoza. Ariko kandi hari n'ibimenyetso ku wundi muntu bikwereka ko ataho byoca kugira ngo umuntu atere imbere, ahubwo ateza kuba mu bantu bakenya cyane mu buzima bwiwe bwose mu gihe atagihindutse. Ni kuri Big Dream Media. Uyu munsi kuri ino video ngiye kubwira ibintu niwabyibona ko mu buzima bwawe umenye ko uko byongenda kose uteza gutera imbere. Imbere yuko tubandanya, ndagutumiye kugenda kuri sabone kuri no chaîne ya Big Dream Media kugira ngo wamure nka video yacu wongere dushigikire. Ibi bintu ngiye kubwira nimba ubyibona ko umenye ko uri umutunzi muri kazoza. Mu kibano cyacu tubaye mu jewe nawe tugizwe n'ibibazo byinshi cyane, mu gihe abandi bafata ibibazo mu buryo bumwe ariko ntibagire ingingo nimwe bafata. Wewe ugira umugenzo wo kwiga ukuntu ubona umuti w'icyo kibazo hamuka ibyazamwe inyungu. Akarorero, ushaka mu kibano cyawe hari ikibazo c'icigagurika ry'umuyaga nkuba canke ibura ry'amazi, mu gihe abandi bihutira kwidogera amashirahamwe atanga umuyaga nkuba canke amazi, ariko wewe hakwifatanya nabo, ahubwo wewe ubifata mu buryo butandukanye nabo. Ahubwo wiyumvira ni gute iryo kena ry'umuyaga nkuba canke ry'amazi wori vyazamwe umusaruro. Wiyumvira ni gute iryo kena ry'umuyaga nkuba n'amazi byo kuzanira akarusho wisonzwa uko abantu bakeneye cyane. Ni wabona ukunda kugira ibyumviro mwene ivyo, uzumenye ko utegeza gutera imbere muri kazoza, kuko ibyumviro bya bitandukanye n'ivy'abandi. Mu yandi majambo ufise ivyumviro by'ababwiza tunga. Icya kabiri, uri mu bantu bahindura ivyumviro ukabishyira mu bikorwa mu buryo bwihuse. Ni kuvuga uranka cyane ingendo yo kuvuga ngo nzokora ikintu kanaka, ahubwo wewe uvuga ngo ngira nkore iki canke kiriya ubunyene. Mu kibano tubayemo jewe nawe hari abantu benshi cyane bajyamanye ivyumviro byinshi kandi vyiza mu mitwe yabo, ariko batigera bashyira mu ngiro. Hari abantu bafise imigambi myinshi cyane kandi yunguka, ariko bapfiriye muri nzokora, ariko batigera bakora. Ni wabona uri mu bantu nkabo, no kuvuga haje icyumviro muri wewe hakuvuga ngo nzokora, ahubwo uvuga ati ngira nkora iki. Ni kuvuga ibyumviro byawe ubihindura mu bikorwa mu buryo bwihuse. Nibibona ko ibimenyetso nk'ibyo umenye ko uri umuntu azotera imbere muri kazoza. Icya gatatu, uri umuntu ugira intego mu byo ukora byose. Kuri no si tubayeko jewe nawe hari abantu babayeho batagira intego nimwe mu buzima bwabo. Umuntu yabayeho atagira intego biragorana cyane kugira ngo atere imbere. Ni muri mu bantu bagira intego mu buzima bwawe, no kuvuga ugira umugenzo wo kubaho ufise intego kanaka. Ishobora kuba ari intego yo ku munsi, intego y'indwi, iy'ukwezi, iy'umwaka cyangwa ikiringo kirekire bivanye n'ibyo wifuza gushikako. Menya ko uzotera imbere muri kazoza, kuko iyo umuntu yishiriyeho intego kanaka mu buzima bwiwe, ibyo biratuma akora cyane kugira ngo ashike ku ntego yihaye. Ntinkenerwa cyane ko tubaho dufise intego mu buzima bwacu, kuko ata ntego wihaye ntushobora kumenya ko uri kuratera imbere mu byo uri kurakora. Icya kane, ikindi kimenyetso kizokwereka ko uri umuntu uzotera imbere muri kazoza, uri umuntu udacika intege mu byo ukora byose. Ushobora kuba umudandaza cyangwa umurimyi, ariko ukaba umaze kugira uruhombo inshuro zitari nke, ariko nubwo biri uko ntiwigira ucika intege. Nubwo bishuga ugahomba ubandanya ukora, nubwo uhomba kandi ubandanya ukora. Ni ukuvuga nta munsi n'umwe wigera ubona ko wananiwe. Menya ko uri intwari. Ni ukuvuga wewe utegerezwa gutera imbere n'igihe gusa kitarashika, kuko ntiwigira wizera wavukiye kunanirwa, kuko ufise ibikenewe byose byo gutera imbere. Ni nkenerwa ko tugumana umwete wo gukora cyane nubwo tuba tubona ko bigoye, nimba koko dushaka gutera imbere, kuko nta na rimwe gutera imbere byigira biba ibintu byoroshe. Ikindi cyerekana ko uzotera imbere, uri umuntu wigira ku bandi bantu bateye imbere. Hari abantu benshi cyane mu kibano cyacu, iyo bashaka gukora ikintu bafatira akaruko bigeze gukora ahama bikanka, ariko wewe wiga kubatera imbere gusa, ntiwigira wizera mu kunanirwa. Menya ko uri mu bantu bateye imbere, kuko wiga ku bantu bateye imbere mu byo uri kurakora. Nawe rero ushaka gutera imbere cyangwa naho ukanabasumba. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye ushaka kumenya ino video. Remember to be always the best version of yourself.